Gentlemen, aho muherereye mwese ku mpande z'isi zine z'igihugu turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe abari mu Burundi abari muri East Africa Community abari hirya gatonya mu bihugu vya Buraya abari Canada abari Belgique mwese turabaramukije aha ni kuri Fondation Ngoga Patrick icitabirizo musanzwe mubizi ko ari Leve 3 Marche kuko intumbero ya Fondation Ngoga Patrick ariyo kugira neza umwana agendana ubumuga na cyane cyane babandi baba bafise ubumuga bwa physique ikabahagurutsa bakatambuka nabo bakiyumva ko ari abantu nk'abandi. Rero kuri uno munsi mwameruka kera jewe Mr Nipo sempre inkoho y'imistari mwameruka kera mu biganiro canke mu muziki ariko ndababwira yuko abafana banje ahantu muri mwese ndiko ndategura bishasha nje n'umuriro utangurana umwaka wa 2026 tubasaba yuko ntacyo ndabasaba nta mafaranga ndabasaba ko mutugirira share mukongera mukagira subscribe kuri channel yacu kugira muze murakurikirana uko ibikorwa bigenda. Nuko rero nababwiye yuko uno munsi nje nabaye igishirira nje nabaye umuriro nje mwishusho nshasha nje mwishusho mutari mumenyereye. Dutanguranye uno munsi n'umutumire witeka n'umutumire adasanzwe n'umutumire ava mu gihugu kidasanzwe ciza cacu ciza cy'u Burundi ahanyene mu gihugu cacu ariko akaba ari umuntu akora ivyananiye benshi akaba ari umuntu afise ibikorwa amazemo imyaka myinshi kandi ibikorwa vyiwe bikaba bimaze kugera kure. Nawe se ubundi muniza amaso amatwi yumvirize se ubundi ni Mr Jenda mwita American. Reka rero tubabwire yego American. Karibu sana mu bwami bwa Fondation Ngoga Patrick ikigo gikora ibintu bitandukanye ikigo cyashizeho football des amputés ikigo cyashizeho gukora ama prothèse kidandaza ama bekiye ama chaise électronique ama ibintu byose birabarizwa ibintu bya orthopédique muri Fondation Ngoga Patrick biba bihari. Karibu rero sasa American. Ego ndashimye cyane rwose kubana nawe. Ego umunsi novuga udasanzwe. Ego umunsi mbere no kwita uw'amateka cyane gose. Je naguheruka mugikorana na Murindi Japan One Love bo batazira gatera bitagatera ndaruka kiriya gihe numva yuko rero byageze agaho umwe wese yagenda ukunda akagenda ukugana agenda uku bivaye nibi canke biriya ndavyo ko ari ngaha rero mu Burundi yagize amateka nkuko bivuze nka mu gihugu afise mbere n'ibintu ariko arakora bijanye no kwerekana isura ya rasta muri societe kubera izi sura ni sura zateza kuba muri societe zateza kwerekana ico zimaze ni gushaka kuzinyegeza twe dufise amatandukanye baririmbye indirimbo zitandukanye ibyo n'ibikorwa biteza gukurikira twebwe indirimbo turirimba si indirimbo nkaziya z'abasani zo kurondera amavyuzi n'ibindi no twe turirimba indirimbo zikora ku mutima abantu benshi cyane rwose uvuga muri societe abantu bose muri leta bagahere ku bene gihugu ku bantu bose ku barasa rumva yuko twebwe turafise cooperative Rasa in Action. Okay. Ya twayise ikirore mu iterambere. Rasa rero yateza kuba ikirore kandi karibu muri Rasa in Action. Okay, murakoze cyane. Murumva rero yuko ari umutama w'amateka umutama akora ibintu bitangaje ariko hari abantu batarasobanukirwa Mr America. Ninde ni muntu ki nuwahe abayeho gute imibereho yawe urumva kuri umurasta barakubona na Madrid barakubona na ibaje y'akazi guys n'umunyakazi ntari umurasta murazi ko abarasta baraberanda babwire rero abakunzi badashoboye gutahura neza ico kintu. Jewe nukuri ubuzima bwanje nibaza yuko butameze nabi cyane uhoraho ayama yahezagiye nawe ndazi mu mwanya urahezagira abantu bose aho njiye hose baba bahezagiye urumva jewe niko nibereyeho nibaza yuko abantu bofasha cyane kino kigo nanje ndabemereye kubakorera publicité y'indirimbo ijanye n'ibikorwa byanyu byose ama namwe muze tubane muri Rasa in Action Burundi. Mbega Mr America wavutse ryari urubatse
ufise umuryango canke warize amashuri ibintu nk'ivyo nivyo abantu bashaka kumenya ko oya jewe amashuri y'intango mfise amashuri make cyane rwose amashuri 4 muga bivanye n'ubwenge Imana yampaye nasanze ayo mashuri yarakwiriye kuyondeza ngaho nari kwava mererwa nari mu mutwe ufite umuryango Imana yampaye burakwiye je ndafite umuryango navuye muri prison andadiza ndi mu munyororo no sindi neza ko mu histoire ziwade mushizi nashitse rero nubaka ndafise abana 4 indaro zitatu kubera naravyaye amahasa ndafise ba Bobu ba Bobet ba Stone mu minsi mike ndebeza Imana ntiyahezagira bazahora bankubitiye mbega urugendo rwawe rw'ubuzima bwoba bwagenze gute vyarakoroheye ko uba mu mpimba ukava mu mpimba ukawugira umuryango ukawufatanya no kuba umurasta vyarakoroheye ego umuryango wanje novo yuko arabarasta ofete rasta abantu benshi bariko bayitahura kutariko arico gituma rasta atashoboye gutera imbere kubera rasta bayifatiye mu rumogi bayifatiye mu tabi mu bugizi bwa nabi mu kuborerwa mu bibi pa idesivyo bigize rasta rasta agizwe n'ukuri n'urukundo peace and love nico kigize rasta amahoro n'urukundo kuvuzi nabo wundi kudakorera nabo wundi gukora ibikenewe byose uri mugenzi wawe ico kigize rasta nico gituma twagize na koperative rero rasta in action turiko turarondera abadushigikira tugomba kugira tourne mu gihugu cyose dufite umugambi twerekanye twateguye twita pépinière d'Itara iyo mugambi rero tugomba kwitwara kugira ngo abantu bumve yuko bashaka kubaho bivanye n'amatara yabo mbega Mr Americain urugendo rwawe icyakugoye mu buzima ni nk'icyahe cyangoye ni munyororo afunzwe vugirwa ubusa pendant 10 ans narataye ibintu byinshi nataye bitari bike ubwa mbere wari uvyibushe gusumba ngaho je navyibushe gusumba ngaje napima ibiro 65 ubu naho upima ibiro bingahe ndi muri 50 uri umusu 50 ndi muri 50 ibiro bike cyane rwose Mr Americain murumva yuko rero urugendo rwiwe ni rurerure uraza kutubwira mu kanya Mr Americain turakubona uriko urazamura abandi baririmvyi ariko mu minsi mperutse kubona menga hari ikinyamakuru wari wagiye ko uriko uridoga yuko hari abaririmvyi babiri bavuye mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari we Kirikuna Double J ariko twe nta matiku tujamwo ariko twarabonye uri kuridoga ko wagiye mu ndirimbo yabo ariko kugera ubu atakintu bagufashije nivyo canke ni abantu bashatse kugira baronke views byo bimeze gute abantu barafise ukuntu bumva ibintu hanyuma bakabideveho jewe sindiga nidoga kimwe ndababazwa n'ukuntu batanyibutse wacume ngo bihereye ngaho ico nico nyene nico gituma umwanya umwe mbona umengo kubera ko abantu batabona ivyo twakoranye ico rero nico muga sinigeze nidoga ngo nibandishe kubera nta masezerano yo kurihana twari dufise je navuze nti mbo je ndagiye kubisengera ibintu je ndinze shamwe isura yanjye urabona ko je nangu ibintu ndinze shamwe isura yanjye ngiye kubisengera kugira ngo imuronke hanyuma ejo nanje mufate ukuboko ivyo nibisanzwe ushima umuntu yakoze neza bamushimirisha ntangurane yego kuja barinze bashira akaba je ntangura akangira kava kuja ndirimba urumva yuko ari ikintu kitari gisanzwe hajya bategeza kundiha mugabo je kubera nte nabishize imbere nuko kuri uno mwanya n'isaha ubasabiki oya je sinidoga no kuje ndabasaba yuko basi bobona yuko nanje mbaho basi nta kintu bagwa akantu superbat yarabahaye ibikiga nibagwa akantu tukanavugana basi no kuri telefone barakubrotse no ntibambrotse urabandikira message nibagusubiza oya je sinshaka kubandikira kubera mba ndi busy n'ibintu nanje mu buzima urumva ko isi umuryango w'abana 4 nimba ndi busy yo kurondera ibihaga by'abana ibyo bese sinshaka kubarondera je ngo bandizire ko bantelefone ariko agatelefone kabo sindigenda kumva bako biteye isoni nuko rero abakunzi bacu n'ubundi ikiganiro cyacu kiracabandanya aha kuri Fondation Ngoga Patrick ikivugo ni Leve-toi et marche hama Mr Americain batubwiye ngo uri umuririmbyi ariko abantu turiko turabwira ko uri uririmbyi wapi ntibaravyumva kandi babonekeye oya iyo umva iyi ndayita inkoyi y'imistari yifate kwanza inkoyi y'imistari
iyi bayita inkoyi, je ndayita inkoyi y'imistari. Ndayizi maze kwita inkoyi y'imistari, babwire rero ubwo busani bwawe bazutumira amateka atonya. Bacishirize ko baryoherwe bariko barabukurikirana hariya anya. Harimo bari mu bihugu bitandukanye. Abantu nk'abo bakwiye gushyigikirwa. Abarasta aho muri yose kw'isi yose. Aba diaspora. Bana murabona ko impano y'abarasta niwe akiyifise ngaha ku butaka bwacu bwiza bw'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Hari aba diaspora bamaze kubikora, hari inzu ndiko ndubaka bamwe barasizemo uburyo mugabo bacarindire ko iyo nzu yorangira, ariko n'abandi urabakeneye. Ijana n'ijyanka muri turangiza iyo nzu tutakeneye imiryango, tutakeneye isima, clôture, mwe n'ibyo madirisha, ego turacabikeneye. Nibaza yuko mudufasha mugabo dusabira support kugira ngo murumva ko twavuye kure. Nuko abamaze kubikora Imana ibahezagire, abatarabikora namwe mugire ububasha, Imana ibahe ububasha n'ubushobozi bwo kubikora. Reka ducishirizeho gatonya tumira amata. Iki gihugu cyawe Mana ndagwa amahoro, uwa mbere uwa nyuma cyanguriro n'iherezo, uya Alpha na Omega, Jajalo 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 para tout le monde, Jajalo Rastafari. Ni wewe utanyimura iby'imugwa bikaboneka, ugatanga kaya bikeza, ibyaremwe bigahumeka, indatashimwe by'uhora wewe, atari umubabyloni. Rastafari. 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 Nuko. Thank you very much. Tumatano kwanza. Yes sir. Sit here. Yeah. Turagarutse muri studio. Murumva rero yuko Mr. Amerike impano arayifise. Mbe Mr. Amerike. Akabazo gatonya. Kubera iki wibaza yuko indirimbo zawe iyo uri kuraziririmba zidashika kure? Ngo zigire hiti, amasosiyete akurondere, uyagire promotion, aho uciye hose uza wumva ja love ni kubera iki? Icyo kintu n'abandi baririmbyi bari mu yindi style kirakunda kubabako, ariko kubera iki Rasta adashobora kuhitinga akagira vibe nyene yazazindi tumenyereye abarasta bagira, ba Bobo Mare bagize, ba Lucky Dube bagize, ni kubera iki wewe ubyumva gute? Urakoze kumbaza ico kibazo, nuko yuko uyu munsi isaha uyu mwanya turimo ibihe turimo ari bihe bya Babylon system, nuko yuko rero twebwe tuvuga ukuri, turirimba amahoro, tukaririmba n'urukundo. Ico kintu rero cy'urukundo ntikirangwa mu bantu benshi, nk'uko ubona jewe uravye imyaka namaze muri prison, uravye indirimbo ndirimba n'ibindi, simba ndabura gutera imbere nk'uko bivuze nk'abandi bose. Siba ko bandusha kuririmba, yumviye n'uwo nshiriyemwo isura yanje aronka Sanganiro Award, byumvikana yuko jewe rero icese nanje ndazifise mugabo kubera urwo rukundo mu bantu ari rukeyi rugoyagoya, ni bya bindi usanga umuntu bariko baraguha 10,000, 20,000, 30,000, même 50, même 100,000, ayo n'amafaranga y'ibiharage by'abana, nka twebwe bubatse n'ibirage by'abana, aho umuntu
ndashobora kuvuga ngo aragusohoye umuntu agusohoye aguha nk'imiliyoni 5 aguha nka jewe ndakeneye instruments z'umuziki kugira ngo mbe umuririmbyi nze bite konsere mu byuma by'iwanje ariko ibyo ni ibintu bitoyi cyane rwose abarundi benshi bafite amafaranga abajene bari hanze abandi bari ngaha ba diaspora bafite amafaranga menshi batazi n'ibitigiri ariko iyo mitima usanga bafise nicyo bituma tubibutsa yuko bosubiza ubwenge inyuma bakabona yuko kugira ngo ubeho neza kuba uri muri societe uri mu bantu bose uri mu bantu bose apana kubunyakamu kandi ufise amafaranga niba yakoreshe mbe Mr America ndakwibarize gatonya ariho abaririmbyi twari dufise ubwa mbere Chancho wa Miss hakaba na Jean Christophe Matata n'uyuhe muririmbyi muri abo bashobora kukwespira umuririmbyi twa Chancho wa Miss aranespira cyane rwose n'indirimbo ziwe ndazikunda ndakunda hariho nizo basubiramo na Cica n'ubu buga Chancho wa Miss je no boy ko ari muri ngaha mu baririmbyi bose bivanye n'indirimbo yagiye aririmba ikora mutima bivanye n'ukuntu yerekana ishusho Burundi mu ndirimbo mo bibona televiziyo y'igihugu bajya barabantu bari bakwiye kwibuka mugabo ubu kubera niko ndavuga ko turi muri monde Babylon bategeza kubibuka rero uko babibuka siko bategeza kubibuka bagiye kuraba ngumba zabo ngo amashurwe ariko ugasanga imiryango yabo yacamiriwe nabi je muhanda babwira iyo bagize izo evenema nkabwa ni mboke dutegure evenema yoshya mu kuraba iyo miryango tuyibyure nabo bavuga ati twa dufise papa umuririmbyi twa dufise papa umurideri mbe ubu naho umuririmbyi yoba akubera icitegererezo ninde ubu mu baririmbyi ubona muri rwaruka rushasha umuririmbyi ubona yoba ariko arakwemeza ninde unyubona jewe nemezwa cyane n'amajambo semezwa n'imidigo kubaje mu wanje ndabufise yego umuririmbyi afise amajambo meza umuririmbyi jewe nemera n'umuririmbyi aheruka kwibwira uwo bita Saidi Braza sindi igihume sindi imbwa n'umuntu nk'abandi dushishirizeho gatonya kajya karirimbo urakaze ka Saidi Braza yari umugenzi wanje cyane rwose sawa ari umuntu jewe nemera bibaye na message yatanga zaragomba gusa n'izi wanje yarimbye muri bukiye nanjye ndirimba ubumwe bw'abarundi mwese mwarakurikirana abarinzi nkabo ndetse n'ubuko usanga turi mu barabara tuko turavuza gitari kugira ngo turonke 10 none Mr America wavuze yuko turatanga ibiganiro kugira ngo turonke ibihaga by'abana ibyo tubateza kuba tubifise none Mr America wavuze yuko umuririmbyi w'umurasta cyane n'uwo twahagaze kuno munsi bamufata nk'uko umenga ni mu watabi ni mu warumogi Mr America arangwa gasembuye oya twabibyi nkaje nabibye nico gituma ndiko ndacingira cooperative rasa in action ngo nerekana ubwiza bwa rasa ko budahagaze kuri ubwo bugobe budahagaze kuri izo zoga kwaza mu bivyo byukonona no urasa yahindutse yabaye mbega Mr America wewe kwiterambere ry'igihugu ufise uruhara rungana gute runini ya cyane gose turiko turagira tourner dukora ibikorwa by'iterambere dukorana na environnement dukorana na ministère ya jeunesse sport byaratanguye sinzi ndaza kuguha ka video uze gushirako ku rubuga rwawe berekane ibyo bikorwa turiko turakora kugira ngo nyamba hari umuntu ashoboye abifashe none ya tourner ibikorwa byose tuzohere Gitega Mr America iyo bavuze imbona kazoza y'igihugu cyawe ciza cy'u Burundi igihugu cifashe 2040 giteye imbere 2060 wewe nk'umurasta iyo mbona kazoza uyivuga ku iki uri kurakora iki kugira uzoshike 2040 uri rasta koko ufise icitegererezo wageze mu kirenge nk'icaraki Dube canke Bob Marley nico tugiye gukora mu ntara zose kijaje n'iterambere aho hose hashoboka hameze nabi nkuko twabikoze mu Kanyosha ndaza kugwa ka video no kubashira kuri tuze yiwa nivyo tugomba gukora kugira ngo twerekane yamboro nakazoza natwe ko turimo dufisemo uruhara dufisemo uruhara kubera nizizokwama turi inyuma y'abandi nizizokwama
twiyigeza inyuma kandi dushoboye ndiko ndaraba muri koperative yacu turashoboye hari abantu busy biyema baheje kaminuza rero n'abadoktora bafite n'abadokteur bafite n'abanjenier ariko kubera bafite dread ugasanga bariko barabafata uko bishakiye haba mu miryango haba ahandi hose usanga rero bitaryoshe cyane gose rero twagize koperative Mr. America utubazo ndacadufise kubera barasta turazi ko abantu barangwa n'urukundo barangwa n'umutima mwiza none Mr. America ndafise ikibazo nshaka kubaza ubu wewe uwo kugira ministre ajejwe ubushikiranganje bw'abagendana ubumuga wokorera iki abana bagendana ubumuga abantu bagendana ubumuga nkuko naririmbye iyo ndirimbo ikora abantu nk'abandi ajewe no we warabaririmbye n'indirimbo urayifise no bwa yuko abantu bagendana ubumuga no baha agaciro kanene ya woducishirizaho karirimbo none erega murasta avugisha imistari dushishirizo gatonya to yari muri program okay ntacho ako warayibaririmbi yari tuyisanga ku rubuga ugwahe kugira tuzeririmba ngato twaririmbiye cyagatera muri Japan One Love turi muri kibira bar hari yego je n'umuntu waririmbye live okay nikiro wubakorera muri rusangi kugira nabo bashike kuri terambere kuri yambona kazoza y'igihugu nabo bafise ishusho nziza bafise isura nziza nabo bafise urazi ko nabo haremwo abafise tala niki rero ubakorera kugira nabo biye jewe nukuri ico ngiye kubakorera bandi bwanje bandi kwa koperative nakubajije umaze kuba ministre wobakorera ikapani ico ugiye kubakorera abantu bamwe yego nanje ndimwo muri uwo mugo nobaha amaposte kugira ngo bereka bagire ihinduka bahindure ibintu basi abemo kumengo turabona ngo bashikira nganje baba ntabiriyo sinabizi ko bavuga abagendana ubumuga wese one love abagendana ubumuga nazigo nuko yuko rero nkamwebwe nubukuntu ega hari ibintu biteza kuja uko bateza kubifata uko biri nka rasta nyamba yarigiye ikica kiriya ateza kugikora nyamba wewe nawe ugendana ubumuga warigiye ikica kiriya watereza kugikora yes basa gukora ibyawe ugakora n'ibikorwa by'igihugu kuva ko je nka jewe baye mushikangana no kuri jento amajwi muhamwe yarose urakoze cyane Mr. America avuze byinshi n'umugabo w'umutima mwiza n'umugabo w'impinduka rero Mr. America turabukenguruke cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twari twateguye kuri uno munsi kumbure nitwongera gukenera tuzoguhamagara ariko jewe akajambo kamwe uyu mwaka ko watanguye niki uri kurategurira abafana bawe uzoshobora kubakorera ukabaryohereza muri uno mwaka niyo festival tugomba kugira mu ntara zose tuzohera igitega hazuba ari 5 février yego tuzoca tuzunguruka intara zose ndagomba kuyereka abafanzi hazoba harimo abarasa batandukanye harimo umuvuga butumwa bwa mbere abantu benshi batari bazi ko rasa yovuga ubutumwa ubu igihugu kize kure isigeze mbare sana uhageze yaho natwe birabaho ubu hageze naho natwe dutanga ubutumwa kubera turabuzi kandi twarabwigisha bwo muri bibiliya canke bwo mu ndirimbo bibiliya turabwumva ahubwo benshi babwigumijemo mugabo uno munsi baragomba gusohoka ubujenge ntamwe kurimba gospel nasansi none wewe uremera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza guys ikiganiro kigomba gusubira inyuma rero none warabatijwe mu mazi menshi itanguriro ry'ubwenge ni kumenya uhoraho namanitse ibiganza banza umbwire warabatijwe mu mazi menshi urakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe oya ibyo ndibaza birashobora kuba umwanya wari wose muri Yesu kubera ndabyumvamo none mu buzima bwawe nta batisimu ufise oya batisimu narayigize muri Gatolika nk'iri batije ngira kana gatoye ariko bunagomba ore ibyo Yesu yafice mu makanda basi uko nawe yabigize akaja kwavuga bwati amen batize Musa akamubatiza nanje ndifuza uwo mbatiza mugabo atamakondisiyo benshi amakondisiyo yagute banje kusaba barasaba amakondisiyo hamwe ngo bazungu bacamize gutya mutafite umeze gute ukuri ko Imana yagize niko meze Pastor muri ariho
intama ishaka gukizwa nimubibatize hanyuma nawe aronke ibi by'imishatsi Imana ntiriko irabibona oya ni mwebwe muriko murabibona bya bintu byaze ngo muze amaso ntimubona muze amatwi ntimwumva yaba imitima ya imenetse jandaguritse mani Mr. Amerike tworara imbere ya kamera nitwoganira ngo duheze niki usaba abakunzi bawe bariko baragukurikirana na cyane abakunzi bawe bakunda kugufasha bari mu bihugu bitandukanye niki babasaba muri aka kanya Ejesa yuko boshigikira muri tourne tugomba kugira inuze projet twise pipine d'itara kugira ngo twerekane rasta cyari rasta icyashoboye rasta icyamazi nibaze yuko abariko baradukurikirana hirya no hino nko kubivuga diaspora yuko hariho n'abari baraduterereye mugabo yacu ntirahe ntiruzura barabe rero mu wese cyo yokora kugira ngo isura nkizi nazo zishobore gushika kuri zishobore icyo zimariye igihugu ntizigume zinyegeje bya bindi byumva ngo rasa ngo umuntu mu gisho kintu gihere kivuye mu nkaje numva ko namaze kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wacu amen numva yuko ibyo oya ntaho bisaniye n'Yesu na rasta kwisi ibintu ni bibiri yamba hariho rasta hariho na Babylon ni wiuno uremera cyangwa akara nikirera nakajambo kanyuma wifurije abarundi basanzwe bagukurikirana nabo kandi mubanaga akajambo kanyuma kajyanye no gushigikirwa muri ibi bikorwa turiko turakora kugira ngo natwe tube koko ico cirore turasabye no gushigikirwa muri bicanke biriya cyane nk'ibyuma by'umuziki bura nk'iturumwe turakeneye imodoka itudeplasa ukirumva ko ubufasha burakenewe si ubufasha ko mutere no gushigikirwa kubyo dushoboye kubyo tuzi je umuririmbyi yemera nateza gutera imbere ngateza imbere n'igihugu ikuntaja no hanze byose birashoboka Amerike baciye kuri telefone zacu sindabizi Amerike sorry gato uca ugenda no kuha akanimero abakunzi bawe ariko wari watubwiye yuko Fondation Ngoga Patrick yakwakiriye hari akaririmbo wayiteguriye canke uzoyisponsoriza ukamamaza ibikorwa byayo ugadushishiriza ugatonya basi gatoya gusa umunota umwe canke amasegonda 30 kugira bagire nakubwiye ibyo dukora hari amabekiye hari chaise électrique hari chaise roulante hari dukora amaproteze dukora amaorthese amakafo ku bana baba bavukanye amaguru apinze niyo mvugo numva nokoresha dukora buri kintu cyose kijanye n'ubumuga nakubwiye ko hariho n'igisata cyo kugira football iyi football tumenyereye ku bakomeye ubu ikaba igeze no mu bagendana ubumuga none ufate kuri ivyo kakaririmbo rero watwemiriye umuririmbyi yamana imistari ugacisha ko gatonya kugira tu ntibiraba ngombwa ko ndirimba indirimbo yanyu ahubwo twebwe turabyemeye kubasapotinga ico kintu dushoboye twebwe namwe muzoduha ico dushoboye rero tubishire mu ngiro iyo ndirimbo tuyikore neza uduhe mbere cyane sibyo byose uri kuravuga amamedite umusa dukora indirimbo nziza y'akamaro nziza ishobora gufasha igihugu cyose bakoze nuko rero tugushimire Mr. Amerike tuguhaye impundu n'ikaze mu bwami bwa Fondation Ngoga Patrick tugengurukire nizere yuko nejo bundi umunsi twongeye kugukenera tuzoguhamagara tukagira yari yavuze ko aza gusiga akanimero ntaco muraza kugasanga hepfo muri kuri link turaza kugashiraho abakunzi bawe bashaka kuguterera baze baguterere nuko rero nuko rero murakoze cyane bakunzi mwariko muradukurikirana muri mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi muri East Africa Community muri Belgique muri za Canada muri America mu Bwongereza ahantu hose ku mpande zine z'isi ahari kuri Fondation Ngoga Patrick handi nyine akunda guca ibiganiro bitandukanye imyidagaduro yose ikunda guca nga kuri Fondation Ngoga Patrick naho ubutaho tubafitiye umuriro w'ikindi ikiganiro kizokurikira iki tubabwira yuko muri no mwaka wa 2026 tubafite ibintu byinshi tuzokomeza tubagezaho
tubaramutsa tongera tubashimira kandi tubabwira yuko mugerageze kugira subscribe mwongere musharinge kugira mupartage n'abandi bashobore kuronka ibikorwa bicanga kuri Fondation Ngoga Patrick kuko ni ikimararungu, ni iteleviziyo itegera ihengeshanya kunezereza imitima y'abakunzi babo. Ciao ciao, yari nipo sempre ingoyi mistari Mr. Number 1 uri Ntore Burundi wagwan.